Ndabaramukije bene data aho muri hose ku isi yose, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo, nsubiye gushimira Imana kubw'uyu mwanya Imana impaye kugira ngo ngaruke imbere y'ubwoko bw'Imana nongeye nzanywe no kuvuga Imana. Imana ishimwe. Reka tubanze dusenge. Bwirukiro Mana yera, ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza umpaye kongera kuba imbere y'ubwoko bwawe. Ndakwinginze kugira ngo umfashe undongore mpwemu wawe mwiza, antegekere ibyo nkwiye kuvuga uzobukoze. Kandi mwami Yesu Kristo, ibyo nje gusangira na bene data, ndakwinginze ngo bibafashe. Umugwaniza agomba kudurumbanya no gukora ikindi cyose kibi atsindwe mu izina ryawe ryera Yesu. Urakoze ko mpwemu wawe ari wandongora, bigende neza kuko ugomba mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Ndashimira Imana ko mukomeye kandi nanje nkaba nkomeye, ngishima Yesu mu mutima wanje. Imana nishimwe. Uyu munsi ngomba kuganira namwe ikintu Imana yanyigishije muri iyi minsi. Imana yanyigishije muri iyi minsi kumenya ngo hari mpwemu ikorera inyuma y'ibyo ubona. Hari mpwemu ikorera inyuma y'ibyo ubona. Nabonye Imana yanyeretse twari nkaho womenga turi mu nama, hanyuma rero mbona umuntu yariko aravuga ashavuye cyane n'ishavu ryinshi cyane, nyene avuga ibintu bitari byo. Hanyuma mbona muri iyo nama nanje ndamuraba cyane, ndaba uwo muntu ibyo bintu ariko aravuga ndamuraba cyane. Hanyuma ndamurabye cyane mbona n'uwundi muntu ariko aravuga atari uwo nyene twari kumwe mu nama. Hama rero nikanguye mu gatondo ndavuga nti mbeye ibi bintu n'ibiki, numva sindabisobanukiwe kuko uwo muntu nabona ariko aravuga yari umuntu nabona ari umuntu w'umukobwa yirabura, ariko abo twari kumwe umuntu ameze nk'uko ntawe twari turi kumwe. Rero urumva amaze kurota izo nzozi, haci iminsi mikenya twari dufise inama, hanyuma inama turayikora, nca mbona uko byagenze. Uwo muntu uko kunabona uwo muntu ariko aravuga ibintu nyene bidatumbere bitari byo, ntabwo yari umwirabura d'abord. Ariko muri izo nzozi nabonye ari undi muntu n'ishusho yiwe ndayibona iriko irabivuga. Hanyuma ibyo bica bimpa kuvuga ngo bwa bundi urashobora kubona mwicaranye n'umuntu canke mwicaranye n'abantu, ariko waraba ibyo bavuga ntiwiyumvishe yuko hari iyindi mpwemu iri inyuma yabyo ari iriko irabikora. Wowe ukiyataka kuri uwo muntu kandi nawe atari we. Imana dutabare cyane. Ako kantu kari akantu kanyigishije muri uyo mwanya, hanyuma bimpa kwiyumvira ngo hari ijambo rimwe Pawulo yavuze ngo niyo naza iwanyu ngo nzomenya inkomezi zikorera muri mwebwe izo arizo, ngo nzorondera kumenya impwemu ikorera muri mwebwe iyo ariyo. Rero inshuti yanje mwene data, gituma nje gusangira nawe iri jambo ni iki? Nje gusangira nawe iri jambo kugira ngo wige gusenga. Hari igihe ushobora kubona ukamenga naka arakwanga, ukamenga naka ntakumva, ukamenga naka ntimwemeta hamwe, ukamenga naka bimeze uku. Nagomba kubwira inama nakubwiye ngo sinaka
nk'ukuri kubyiyumvira, surya nk'ukuri kubyiyumvira, ariko hariho impwemu ikorera muri we cyangwa impwemu iri inyuma yiwe, washaka nabo nyine akaba atanabizi, wewe akaba atanabizi, akaba yumva umenga ni argument nyene yatanze bisanzwe, cyangwa akaba yumva nyene ariko atari we. Rero iyo usenga ukubita ushwanyagura impwemu mbi irungitswe na Satani, abadayimoni barungitswe n'umwijima baje kukurwanya muri bwa buryo wabona. Imana ishimwe. Niyo wasenga wiyataka kuri iyo mpemu mbi, kuri abo badayimoni bariko barakora ibyo, uzobonesha, kubera yuko wa muntu azobohoka, kuko siwe neje ntudushe kuvuga ngo yongo nakaranya ntango yongo nakawoya ngo naka ntambona ngo naka imisi yose ngoya, siwe, ahubwo ni mpemu inyuma y'ibyo byose. Ni nkaho, reka tugende mu rundi ruhande, ushobora kubona ngo yo ujya muntu nagiye aranyakira neza, arafata neza, anganiriza neza, agize gute? Ntabwo ari we, kuko mu muntu nta ciza kiva mu muntu. Umuntu nk'umuntu natire yiwe ntiyaremewe gukora neza, ariko nubona umuntu akugiriye neza, ukabona umuntu arakwakiriye, ukabona umuntu araguhaye ikintu, cuja hirya uraba iyo mpemu ikorere muri we iyo ariyo, uzosanga ari Imana Data wa twese imuciyemwo, imutumye nka marayika kugira ngo aze agukorere bya bindi na bya bindi wabona yagukoreye. Uca ugaruka ushima Imana uti ndagushima Mwami Yesu, wowe wangiriye neza, wowe twahuye ukampa biriya na biriya, twahuye ukanyakira neza ukandabagiza. Mwami Yesu wakoze kuko imbabazi zawe zagaragaye. Haleluya, kuko faveur yawe yagaragaye. Wige gushima Imana. Inyuma y'ikindi cyose harimo impwemu inyuma yacu, yaba ari impwemu y'Imana cyangwa yaba ari impwemu ya Satani, umenye kuzitandukanya. Ni nacyo gituma naho uzoja gusenga uzomenya gushima Imana, cyane naho uzomenya gukemera Satani no gukubita no gushwanya uzozi ya mpemu mbi, nawe wa wundi yacamo n'abazobohoka. Imana ishimwe. Kuva ibyo bintu ndabimenye, nashishikaye kubona n'ibindi, ariko byose byari bigamije kunyigisha ngo tumenye, ntukaje uwanka umuntu canke wiyashana ku muntu nkaho uyo muntu ari umuntu mubi. Oya, kuko niwagenda mu kandi kanya uraze gusanga yarahindutse, canke naho niwamubaza ati ariko biriya bintu wavuze ni biki, acaza gutangara ya canke nyene wumve ariko arasobanura ibindi. Twame dusenga. Bene Data bakunzi, turi mu rugendo ruja mw'ijoro. Umwasi dufise yitwa Satani, kandi uwo Satani nawe afise aba agent biwe akoresha, kandi abo nabo muzohabasanga ahantu hose, kuko ari impwemu. Nico gituma abantu b'Imana dukwiye kuba abantu b'impwemu, tugakorera cyane mu mpwemu gusumba gukorera mu mubiri. Niba mvuga amajambo abiri atatu, uba imbere yayo babanje gusenga, kugira ngo n'ibyo mvuze ntibigire ikibitangira. Kuko abadayimoni barungika ikintu bagatangira, barashaka gutangira n'ibyo ukoze, bagashaka gutangira na kado yawe nziza watanze cyangwa impanuro nziza watanze ntizakiriwe, kuko hariho resistance. Nico gituma ibyo dukora byose tubanze twinjire mu mpemu cyane, ibyo dukora tubitegurire mu mpemu, hanyuma dukore, kuko abansi bacu atari inyama n'amaraso. Oya, ariko turwanana n'impwemu mbi
ni nayo itugwanya, ni nayo itubuza kubandanya mu nzira y'Imana, ni nayo igwanya igikorwa c'Imana. Iriya mpwemu mbi rero niyo ihagarara ikadindiza umurimo w'Imana, niyo ihagarara igatuma igikorwa kitavansa. Imana idufashe tumenye kuba abantu b'impwemu, tumenye kuvuga make ariko mu mutima dukore cyane. Umenye gusenga, uhagarare mu gusenga, umenye uwo mugwana ninde. Imana ishimwe. Dufise Yesu aratusengera, nanone iyo ataba yadusengera wowe nande ntituba tugihagaze tukivuga Imana, kuko hariho benshi bari bahagaze nkawe bavuga Imana ariko uyu munsi bahindura ururimi batakivuga Imana, cyane naho bayivuga mu yindi nzira ya gishetani. Erega hari inzira za gishetani zivuga Imana, ariko ndabivuze gutyo wokwibaza gute? None ntimuzi ko hariho abantu benshi bakorera Satani mugabo bakaba bari mu rusengero? Uzobamenyeshwa n'iki? Ndaguha uturorero tubiri icyo uzobamenyeraho. Nubona umuntu yigisha ntahamagariza abantu kuza kuri Yesu Kristo cyangwa kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukabona umuntu akigisha ariko ntiyigera abwira abantu ngo batere intambwe baze muri Yesu, uca umenye uti uyu muntu umusheka point d'interrogation. Kuko icyo twatumwe kubwira abantu Kristo, hanyuma tubazane kuba abigishwa biwe, tubazane kumukurikira. Ntitwatumye kubabwira nka histoire gusa ngo bavyumve, bishoboka ko bavyumvise ariko gushikiza isaha bataramwakira ngo umwami n'umukiza wabo. Rero icyo twatumwe n'ico, ariko Satani babandi biwe yigisha ababwira ngo baze mu rusengero, batanga imperezwa, bakore biriya, bavyine batambira Imana, ariko ntibigere bakira Kristo. Bave ngaho baca bigira mu kabare, bave ngaho baca bigira mu bakope n'abakopine, bave ngaho baca bigira muri za ngendo zose zishimisha Satani. Mugabo buzure mu rusengero ariko ntibashikira agakiza. Uko nikaba bantu bavuga Imana bari mu rusengero bakorera Satani nuko bakora. Nico gituma nawe inshuti yaje uri kurankurikira, niba wahisemo gukurikira Kristo Yesu no kugendana nawe, ukwiye gukora icyo yadutumye ngo tugende duhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu. Tugende tubigisha Imana, tubabwire Imana, hanyuma tubereke inzira ibashikisha ku Mana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Mariko kiriya gitabo igice ca nyuma. Haleluya. Mariko 16 turahera ku murongo w'15. Haravuga ngo, arababarira ati, mugende muje mu bihugu byose, mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Kandi ibimenyetso bizokwama biboneka ku bizera n'ibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimi nsha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza ku bagwayi bakire. Kandi umwami Yesu ahejeje kubabarira aduzwa mu ijuru, avyagira iburyo bw'Imana. Abo bavayo
bigisha hose umwami Yesu akorana nabo. Ijambo ryiwe rishingirishiriza intahe ibimenyetso birikurikira. Amena. Aha turabonye ingene umwami Yesu Kristo yababariye ngo mugende mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza ni ukubwira umuntu imbohe kwirekuwe. Ubutumwa bwiza ni ukubwira umuntu ari bwirinde, ukamuha inzira yo kuruhuka, ukamuha inzira yo kurokoka. Imana ishimwe. Iyi si hari ibintu byinshi cyane byotuma umuntu akenera Imana, ariko abantu benshi kubera kutamenya Imana baronderera izindi nzira ahandi. Abenshi baronderera inzira mu madroge, abandi bakaronderera inzira mu kwishimisha mu buryo butandukanye, ariko inzira y'umunezero ni muri Kristo Yesu. Kristo atanga amahoro, Kristo atanga kuruhuka. Ewe muntu wo ukeneye amahoro, wewe muntu wiganyiye wihebye, wumva umenga ibyawe byageze kure, hamagara Yesu. Yesu aragusanga aho uri, aragusanga muri ibyo bikunanije, aragusanga muri uko kwiheba ufise, aragusanga muri ibyo bibazo ubona wugarijwe atawundi yo gutabara. Hariho Kristo atabara. Haleluya. Hari Kristo atabara. Hari Kristo atumenyera kandi afise ububasha bwo kugurura imiryango yose. Hari imiryango ubona umenga ni imiryango nta muntu nta rufunguzo ruriho rwo kugurura, ariko ndakubwira ngo Yesu afise ububasha bwose mu ijuru no mu isi, ashobora kugukura muri ibyo rimwe. Wowe mubwire, mwugururire umutima kandi umwizere. Umwizere, ntuze ukekeranya nkaho umenga ntabishoboye. Ujya arabishoboye. Muhamagare. Ja mu nzu wenyine wigarane, ufukame hasi, uvuga uti mwami ndabizi urashoboye, ndabizi naho ntazo kugenza. Nukuri umwami wacu Yesu arakundana. Hari umuntu yise umuntu ngo ntagayana. Nukuri Imana ntigayana. Haleluya. Imana ntigayana. Umwami Imana icyo wamubwira cyose yokumva. Ubundi muririmbyi yavuze ngo naho wosaba kantaco ngo ntiyoroha gukengera. Haleluya. Ya Imana ishimwe. Naho wosaba kantaco ntiyo gukengera nshuti. Mubwire byose Yesu. Hari ubundi muririmbyi wo mu ndirimbo z'Abaswedwa havuga ngo abantu bose ngo bariruka, ngo umwe wese yiruka mu byiwe, ngo nta muntu n'umwe afise umwanya wo kwicara ngo yumvirize umuntu, kuko umuntu wese yiruka n'ibyiwe. Ariko umuririmbyi arongowe n'Imana yaravuze ngo ariko Yesu we ngo aricara akakumviriza. Wewe ntabwo ariko arirukanga nkaho umenga hari ibimusize. Oya, ngo aricara akakumviriza neza. Nagira nandi nkubwire ngo umwami Yesu Kristo aricara akumvirize. Wowe genda umubwire uti Yesu, uti numvise ko ari wowe wenyine ushobora kumarira ibi n'ibi, kandi Yesu arakumva. Imana ishimwe. Kandi ndakubwire naho utova ngaho uciye ibona inyishu uko nyene, ariko umwe ngo yavyanditse kandi yatanguye kubikorera akazi. Ucyubaho wizeye Yesu azobikora. Imana ishimwe. Ariko ntukiyahure, ntukaje kwiyahuza ibiyayuramutwe, ntukaje kwiyahuza wiheba. Oya, Yesu aracakugomba kuzomushingira intahe no kumuvuga mu bandi, kuko hariho byinshi byo kumuvuga ko uyu mwami wacu Yesu. Imana ishimwe. Nagomba imbere yuko mpeza, nagomba mvuge irindi jambo, ijambo rivuga ingene Yesu yahumuye umuntu yavutse ari impumyi.
umuntu yavutse ari impumyi ngo bahuye na Yesu amukorako, ngo amukora ku maso, asiga utwondo ku maso yiwe, aca amubwira ngo genda wiyuhagire ku ruzi Silowamu. Ngo agiye ariyuhagira hama aca arakira, aca arabona. Ngo abantu barabazanya bati uriya ni naka, wa wundi yicaye hari haha nasegerereza. Bamwe bati niwe, abandi bati siwe. Ariko baramwegera baramubaza, uriwe? Ati ndiwe. Byagenze gute kugira ngo ube ubona? Aca aravuga ati Yesu niwe yagize ukuntu yankoze ku maso ndakira. Baranka kwemera kubera iki? Kubera yuko batashaka kumva yuko mu izina rya Yesu hariho abantu bakira. Ntibagomba kumva yuko hari igitangaza cyokorwa n'uyu muntu, kuko bari bazi ko ibitangaza bikorwa n'Imana. Hanyuma nabo bakanka kumwemera ko ari Imana, bakavuga ati ujye ni mwene Mariya na Yosefu yavukiye hariya turamuzi, ibyo bintu si we yabikoze. Wa muntu bagerageza kuguma bamubazagiza. Baraheba bagenda no ku bavyeyi biwe. Abavyeyi biwe bati mwibariza arakoze, atari kico tuzi, nuko by'ukuri twamuvyaye arimo icyo cyo turakivuga, kandi murabona ko abona, ariko bamukijije ntimutubaze kubera iki? Mbese nuko abavyeyi batari babizi? Bari babizi, ariko batinya kwemangira Kristo, batinya kubivuga, kubera yuko ubivuze muri ico gihe ukavuga Yesu yuko yakoze ibyo, waba ni nkaho wari kuremeza ko mu izina rya Yesu cyangwa Yesu ashobora gukora ibitangaza, kandi aribyo barwanyaga. Rero kugira ngo ntiwikwegere ingorane, wacanga kubyemera ukavuga uti ntabyo nzi, nimumwibarize. Ariko Imana ishimwe, uyu musore wewe ntiyaretse kwivuga, uyu muntu we ntiyaretse kubivuga. Bavuze ati nimumwibarize arakuze, ntiyaretse, yarabivuze, arongera arasubiramo arabivuga. Abonye bamubajije kenshi, aca aravuga ati none ko mwambajije kenshi, namwe mugomba kuba abigishwa biwe. Noneho ati aradututse, twebwe turaba Mose, twebwe ni gute twamukurikira, ibiki baca batangura kumushavurira cyane, nkaho umenga avuze ibintu bitari byo. Inshuti mwene data uri kurankurikira aho uri hose, hagiye kuza igihe aho kwemangira Kristo bizosa nk'ukwiheba, aho kwemangira ko Kristo ari umwami bizosa nko kwita mu muriro. Hagiye kuza igihe aho kuvuga ibya Yesu canke naho kuvuga ko wizeye Kristo Yesu bizoba bisobanura gupfa. Icyo gihe kizoza, kandi turiko turacinjiramo. Nico gituma naguhimiriza kongera gusenga, kongera kuba imbere y'Imana, kongera gusaba inkomezi z'Imana ngo zibane nawe. Saba mpemu yera akuzure, senga, soma ijambo. Umunsi bazoturira izi Bibiliya ntidusigarane namba, uzobifise ijambo mu mutima wawe. Ahandi avuga ati turazifise ku matelefone, bazozikuramo, uzosigarana iki? Bazokubwira Yesu ati uremeye ko Yesu ari umwami, uzovyemere. Ntuzutinye gupfa, kuko twese tuzopfa, ntawe uzorusimba. Niko umukatolika yabivuze, ko twese tuzopfa ntawe uzorusimba. Bibiliya iratubwira ngo hahiriwe abapfa bapfira muri Kristo Yesu. Abo n'abahirwe. Rero ntidutinye urupfu, nkaho umuntu urazi ko ikintu cyose womenga iherezo ryaryo n'urupfu, womenga ngo turakwica, ngo nutangire ko turakwica. Ariko abapfa bapfiriye mu mwami baba bakurungitse mu bugingo budashira. Haleluya. Baba bakwimuriye mu gihugu kitazoshira, mu gihugu gitemba amata n'ubuki, niyo baba bakwimuriye. Rero muze dukunde Yesu, tumushingira intahe, byo nacanke byo koroha,
nk'uko uyu musore yamuhumuye amaso yavuze ati ni Yesu Kristo yampumuye, ni Yesu yampumuye, ariko bakaguma badashaka kuvyumva. Erega hari igihe ubwira umuntu ukamubwira ibintu by'ukuri mugako katagomba kubyumva, yiziba amatwi. Hari ubundi yavuze ngo kuvyura ubisinzirije wo kuvyura ubusinziriye, kuko ubusinziriye amuvyura akavyuka, ariko ubisinzirije shaka usuke kwa amazi ntavyuka, aguma yigira nkaho ariko aragona. Ariko Kristo Yesu adufashe, twamenye Yesu tumugumemwo, twamenye Yesu tumukorere, twamenye Yesu ntitukamureke, kuko igihe kiza kandi kirashitse. Umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza, abamwizeye bajyane nabo, abatamwizeye nabo akaze bakabaye. Aha niko naguhamagarira kumwizera Yesu. Imana ishimwe. Muri iyi minsi twaganiriye n'umuntu, uwo muntu tuganiriye ndamubaza nti none ko iwanyu mutembera ko abantu baza mu bakizwa cyangwa baza aho bavuga Yesu, nibakubona winjiye ngaha ntibaza kugushavurira, ntibashobora kukugirira nabi? Nawe arambwira ati ati mu idini ryacu ntibatwangira, ati kuko batwigisha gukundana, batwigisha gufashanya, batwigisha ati rero ntiboshobora kunyankira ngo nuko ninjiye ngaha. Nca ndamubaza nti none wonyemera tugasenga? Ngo yego. Ati rega, ati umuntu adasenze ntiyobaho, ngo dukwiye gusenga tugashima Imana yaturemye, ngo niyo ituma duhumeka, ngo niyo ituma. Arambwira byinshi, ati natwe turasenga. Hanyuma dukomeje kuganira aca arambwira ikintu arambwira ati icyo tudakora ntiduhindure idini. Ati ntiduhindure idini, nicyo gituma naho tuza kuganira twoganira byose ntunkorere ku idini ryanje, ntumpindure kuba umukizwa, ntumpindure kuba kuza muri mwebwe. Nca ndamubwira nti jewe sindaguhindura, mugabo ndakubwira ibyo twizera, ndakubwira ukuri twizera. Ndaja ngaho ndamubwira ibya Yesu Kristo, ndamubwira carambwira atereka natwe turemera ko Yesu yapfuye kandi yazutse. Ariko icyo yanka ntagomba kumwemera nk'umwami n'umukiza. Avuga ati yo Yesu bya Yesu ntabyo nzi, ni mwebwe mubizi, mugabo jewe icyo nzi Imana yaremye ijuru n'isi. Ati kandi iyo niyo nizera. Ati rero nimba ariyo Yesu ntabyo nomenya, ariko sinshaka kubyumva uko mubyizera nuko, mugabo jewe naje nizera Imana yaremye ijuru n'isi kandi niyo nsenga. Rero bene data nshuti z'umusaraba, ibya Yesu n'abantu benshi cyane badashaka kubyumva. Uzanye uyu Yesu ukamuzana ukamuvuga, ucika umwasi w'abantu benshi. Ariko uvuze Imana ntaco, ariko wavuga Yesu nk'uko Abayuda nabo uyu muntu yavutse ari impumyi yababwiye ati nyamara niwe yampumuye, nyamara niwe yampumuye, naho mwanka niwe yampumuye. Baranse kubyemera. Rero hari n'abandi wobabwira ibikorwa Yesu akora, ukababwira ko Yesu ari Imana, ukababwira ko Yesu aharira ibyaha, kubera ko badashaka kumuryoza, naho bavuga ibisabute ntibabyemera. Ariko nta kinanira Imana, wowe ukomeze gusenga gusa, kuko Imana niyo ikwega abantu. Yesu batabakwega we ntabyo uzoshobora, wowe urashinga intahe urababwira, hanyuma kubwo gusenga mwe mugera akabafasha, Imana ikabikora. Nariko mvuga ngo Yesu yavuze ngo tugende tubwire abantu ubutumwa bwiza, tubahindure kuba abigishwa biwe. Nushika mu ngoro y'Imana ukigisha,
wirahire ngo uheze udahamagaye abantu bagomba kuza kuri Yesu, kuko kuza kuri Yesu nibyo twahamagariwe gukora. Na Yohani gupfa kuvuga gusa n'abandi barabivuga, ariko kuhamagara ngo bamwakire abe muri bo abarongore, icyo nico Yesu agomba kudukora. Nuko rero mwene data uri kuramurikira aho uri hose, nanje ndakubwira nti mbega urashaka kwakira uyu Yesu ngo abe umwami n'umukiza wawe? Urashaka kumwugururira? Bishoboka ko wabyumvise, wumvise ubutumwa kenshi ukamubyumva gusa, ariko mu mutima ukaba udashaka kumwugururira, ukamera nk'uyu yavuze ati ntunkorere ku idini ryanje. Idini ryanje uyu Yesu ntibamwemera, ariko natwe yadutumye ngo tubwire abantu tubazane kuri we. Icyo gituma nanje ndakubajije nti nshuti, aho uri hose uri kuramurikira, niba uri kurumvira ijwi ndiko ndakubarira, ukumva ushaka kumwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, wowe uvyemere mu mutima, kuko Yesu arabisoma. Uvyemere mu mutima, uce ugende ahantu mu cumba cawe, upfukame, uvuga uti mwami Yesu, ndakugururiye umutima wanje, ngwinwe muri jewe, uhindure hanze ibikwanga byose muri jewe, uze tubane, ndemeye kuba uwawe, unyandike mu gitabo cawe c'ubugingo, umfute mu gitabo ca Satani, mu izina rya Yesu, amen. Nubivuga uko, wabyugure mu mutima, uriko bivuga mu mutima, vyukuri Yesu arabigukorera, kuko nibyo abakeneye gusa, nta kindi. Nuheza, kubera yuko Yesu atabana n'ibyaha, abandi bazogufasha ibikurikira, uzokwatura, wihane, bagusengere, ariko deja wamaze kuba umwana w'Imana. Hari ibisigaye kwezwa no gutungana, ibyo n'ibindi bikurikira. Umwakira, umwemere, Imana ishimwe. Ni nk'umuntu aba yaguhaye kaze mu nzu, akakugururira ukinjira. Uko kugurura umutima ni nk'aho wuguruye Kristo Yesu yinjiye. Hanyuma wamaze gushika mu nzu rero, hariho ibindi bikurikira. Nimba bakubwira bati yambura ibirato, nimba bakubwira bati cara hajya, nimba bakubwira bati ibindi bikurikira, nimba bakubwira ati karaba tugufungurire, nuko. Ariko wamaze kumwakira umwami Yesu, witwa umwana w'Imana. Imana ishimwe. Nariko ndavuga rero kuri wewe wamaze kwakira umwami Yesu, kuri wewe wemeye kumwugururira kugira ngo azabe umwami n'umukiza wawe. Reka dusenge Imana, hanyuma isigaye uzorondera umukozi w'Imana, uzomubwira ko wakira umwami Yesu, hanyuma acagufasha byo gutunganya, agusengere. Mana data wa twese usumba byose, uri mu ijuru, ndagushimiye kubwa bene data bamaze kukwakira, bamaze kwemera kukugururira ngo ube mu mitima yabo. Haleluya, hanga icubahiro mwami Yesu Kristo, kuko uri Imana. Ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, ngo nibo bizeye izina ryiwe. Ndagushima ko bamaze gucika abana bawe. Ibisigaye mwami Yesu Kristo, ubarongore nk'uko umwana aregwa, nabo barongore, ubaha ababarera beza mu izina rya Yesu. Ndabigushimiye Mana, urakoze kubagiriye neza, kandi uzobaha ababarera mwana. Ndabigushimiye. Bisigaye muvyeyi mwiza, ndagushimiye cyane. Natwe watubohoye turi impumyi, turi kure yawe tutakuzi, ariko dukora ku maso turakumenya, turakwihweza, tumenya kugira neza. Ari naco gituma Yesu duhagarara tugira amahanga yose, mwami Yesu Kristo, tubabwira ko uri umwami, tubabwira ko uri umutabazi, tubabwira ko ari we utabara barusha n'abaremerewe, kugira ngo nabo bakugarukire. Kristo Yesu, hezagira abankurikiranye bose, bahumugisha, kandi nanje ukomeze kumpezagira no kunyongera inkomezi.
ndabigushimiye kuvyumvise kandi ukora ibirenze ibyo ndagusavye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Mwari kumwe na Françoise Habonayo rero, nimero za telefone ni +46 768 0065 46, kandi iyi shene turiko turavugira ko ni shene Habonayo. Imana iduhane umugisha namwe, amen.